akomeye ahambaye Yesu Yesu umwami akomeye ahambaye ni wewe mahoro yanje ni wewe ndirimbo yanje ni wewe nkomezi zanje Yesu Yesu. This is Flash TV. We shine to progress. Hello, tubaramutse cyane kandi n'umunezero kudasanzwe abakozi ba Flash TV 257 aho muherereye hose twizera yuko mumeze neza n'abatameze neza bisabwe kwihangana mukamenya ko byanka byakunda ejo ari heza tubamenyesha kandi ko bitagikenewe kurinda gushika i Dubai kuko magaze yitwa Maja Shop byose yabitwegereje. Ino magazine idandaza ibizanano ico bita produit importe mu kinyamazuru biva i Dubai. Bafise amaparufe, bafise amashuka meza, amakuveri yakataraboneka, deodora, impuzu zo kwambarirako. Kubakeneye gushariza inzu zabo babafitiye n'amataburo utosanga ahandi hantu na hamwe. Bafise n'ibindi byinshi bijanye n'ibikoresho na byankenerwa byo mu nzu. Akabijya rero ukeneye no kugira commande i Dubai biroroshe byose barabikuzanira ku giciro ciza cyane. Bakorera mu muji hagati mu gisagara ca Bujumbura kuri Avenue de la Mission muri Agora deuxième étage. Hari ico mwobaza mwobarondera kuri 75 44 11 35 75 44 11 35. Ndiko ndavuga nagumye mbona mukirigita ku bicurarangisho kugeza n'igihe nasoke bagira nibyo nagire mvuga urazi rero kugira twinjire neza mu kiganiro turi mu mavuta tumeze neza tugire ko mubanze mudukubite akantu je ico nza kuvuga ndagaruka hanyuma. Yes ndemezwa neza kuna kijitwe kuvaho Yesu abamurije hari ubuzima yangabiye uhoraho ibihe byose nacho nandukanya urukundo rw'Imana yacu benizara benamarusha benivyago benabamarayika nacho nandukanya nacho nanduko urukundo rw'Imana benizara benamarusha benivyago benabamarayika nacho nanduko umwami wanje nacho nandukanya nukiza. Jesus, your word. Bakunze ba Fresh TV 257. Jeni baza yuko ibyiza inyibi uburyohe bwa music live n'ahandi hantu ushobora kubisanga nkaha kabisa. Man, uzi ko amaze kuvugishwa. Nka bino bintu byose mwabyigiye. Ni impano. Ingabire Imana itanga. Anyway, welcome in Fresh TV 257. Tubaha ikaze cyane.
Fresh TV. Twashikiye mu buryohe twishinga kuryoherwa twibagirwa no kwakira abashitsi ariko biba biryoshe bifite ubundi buryohe ukumva menga mwaguma muturirimbira Mu mana hararyoshe. Mana hararyoshe cyane. Cyo gituma agiye tuba turiko turapora cyane turiko turaririmba. Kibagira ko nafunguye cyane ntarafungura. Reka mere kuri no mugabo ari buryo bwanje yivuge barambujije kuza ndavuga abantu kandi baba bahari hanyuma kandi nuno ari bo bavuganje nawe nyene araca aboneraho kwidondora bihe uri buryo bwanje Okay, nitwa Pin Page. Okay. Cyangwa se Patrick, cyangwa se bagabo Patrick. Mugabe shwanyita nka Pin Page. Andi umuworshipa, ndumuririmbyi, ndumuadorateur. Byose vraiment ndumumusicien akontrolanga na piano. Byose birimo muri je. Page wavuye ukizwa twaherukana kera nyene ukiri Page umwe wo muri karaoke. Turirimba twiza tw'urukundo habonekereje n'ibindi. Yesu ndirimbo ivuga ati ndemezwa neza kuna kijijwe kuvaho Yesu aba murije nakijijwe ndemezwa neza kuna kijijwe kuvaho Yesu aba murije iyo ndirimbo mwatenge muririmba ni iwawe wayikoze usa numera nk'ushinga intahe Kristo ko namumenye abantu benshi bacyambona uko nawe kurambona ngo muri karaoke hano duhura ngo uvugiriza hega muhungu ko nakijijwe kumbe tuza kwagaruka reka tuanze kubize no mugabo nawe nyene yitondora je nitwa Avisen Hozagara nkaba ndi nkunda Yesu ndakunda Yesu nkaba kandi ndumuramyi canke umuririmbyi canke sinzi ko muvyumva ni kagantu nkega Page yaravuze ngo mu worshiper ndumu worshiper nayo ndakunda Yesu mwe namamaza mu ndirimbo zanje nshaka nusha bumenya hindura ubuzima bwabo uko nagiye ahindura ubwe wanje ndibaza bihagije kandi nkaba ndi CEO wa studio izwi ngaho Bujumbura yitwa Cornerstone Record kongera ikaba nka label turi kumwe n'umushinga ntaye ngaha yambaye inkofero mubereye ariko Page akara n'umugabo uzenga yambaye inkofero ubwo koko barakemera ahantu hari uvuze wongororije nta nakimwe kuko famura kamba Aburahamu barambara amonso barambara inkofero hari umupasiteri rero tuganira abwira yuko uyu mugabo yambaye inkofero aba ameze nk'uhishije ubwiza bw'Imana kubera abagabo ngo dusa n'Imana burya kwemera ni kwemerera kwambara inkofero inde numbaza aho byanditse muri Bibiliya ndibaza n'amakuru mu barabara makuru mu barabara ngo Imana yigeze kumbwira ko kantu sinzi abakozi bacu nibaza mwumvise abaririmbyi kwa kiyo no munsi nabo muri gospel canke abaririmbyi basanzwe bakora indirimbo mpimbazamana nibaza ko baba bidondeye mu buryo buhagije duhere ku kantu mwari muvuze ka Cornerstone Record wamaze gupresenta nka label nibaza ko ariyo mpamvu twabakiririye hamwe muri babiri bivuze yuko Avisen we twagaruka muri Cornerstone uri nka producer wayo ariko atamuririmbyi nomwe urasinyisha Page nawe yakora ku giti ciwiwe uno munsi bivuze yuko waramusinyishije ikibazo cyiza gose Cornerstone ni umuryango c'est une maison de production en France kandi igana iba nyene label mu buryo nyene butsimbataye gose ariko nta masezerano turagira yo mu buryo bw'amategeko turakora nka famille kandi kongera bakaba label Cornerstone turi kumwe na Pin Page kandi indirimbo zose ngira amaze gukora nka kuva akijijwe sinzi bivuga gutyo zose azikoreye muri Cornerstone tuzishimye n'abantu bazakiriye n'ingene zanje bazakiriye kandi ikintu cyadutera inguvu buri gihe donc ako tubanza dusura inyuma gato Page twasa n'abamudondoye gato novuga ko muri kino kibuga cy'umuziki mu Burundi basa n'abari basanzwe bamuzi bwana Avisen nk'umuntu yaririmbye mu makaroka atari make nk'umuntu wanashaka afise n'indirimbo ziwe yaragiye akora z'urukundo nazo nyene twavuga zifise ubundi butumwa zitanga ariko wewe ni nkawe muntu novuga umeze nka mushasha nubwo nawe hari bikorwa abantu batangiye kubona dusubiye inyuma gato ese wari tukubonye no munsi tubona userukanye studio tubona userutse umuntu azi kuririmba tuzagaruka no ku ndimbo yawe iriko irabica hano hanze kiya gihe cyose tutakubona waruri donc igihe cyose nari umunyeshuri cyambere kandi ambavu yo ku munyeshuri
nabibangikanya no kuba umumuzicien nacuranga gitari acoustic cyangwa na solo undi mu ma event atandukanye ahereye muri eglise yanje sengeramo no mu andi ma band narati participa abafasha nk'umumuzicien hama après mu gatoya ndagenda mu bya production ndagira formation muri production formation nyene kwa narayikunda gose kuna mfise indoto yuko indirimbo zanje aje nzo ndazikorera twetse n'ibyo nkakorera n'abandi indirimbo kandi indirimbo zisaka novira ko nicyo kintu cya mbere ndoto ko indirimbo ziryoshe mu buryo bwa audio mu buryo bw'umutima mu buryo bw'amavuta ari mu ndirimbo bazifashe benshi afi nigeze kuja kuri studio yawe nsanga abatipe ko batera inkuru bakugeza igihe bavuze yuko na microphone uri kurakoresha ngo wayikuye mu maboko y'umuririmbyi akomeye mu Rwanda yitwa Bruce Melody abantu benshi bazi hari ubundi bucuti mwa mufitanye nawe canke se bari ni ya nkuru nyene abantu bariko baratera nta bucuti buhari nta bucuti buhari gusa producteur wiwe aho nakora nyene formation production twarahura amasitwi nakaba nayikuye kuri we nyene ijya mic ukoresha yari yo muri studio kwa Bruce Melody mugabo kwa Bruce Melody kwa Element kwa Element okay uri umuntu adasanzwe kabisa ariko ni abisene kandi twabanye ku mafoto ariko muna bitwa ba Prosper abitwa ba Lycée n'umusoliste wa Mbonyi ko batamuzi tukubona mu biteramo bimwe bimwe bya James Daniel n'ibindi byinshi aya mateka ko ari manini mugabo akaba yabereye hanze y'igihugu yo bariyo mpamvu wavuze ati reka ntahe bwa bumenyi nkuye mu mahanga ndabuzane no mu gihugu canje c'amavuki mu beshe formation production kubyiga mu byo bwimbitse nagiye mu gihugu cy'u Rwanda nabyize hama nkuko indoto nari mfise cyangwa iyerekwa nari mfise rive ku Mana nashaka kugambira ikintu cyambere cyo aho cohezagira bambere arabaho nakuri mu gihugu mubiri yo yari indoto yanje urumva abaswahili amugana uvuga ngo musaba kwawo mutumo nzi ko yamuzo umugani wa mungarakiye sinzi niyo bitanye Swahili nene paje mbe ubuginde bizinga ba Kirundi igifaransa ndashobora kumuvye kwavuga mugashobora kuvuga umwanya munini ariko cyo mu ishure nyene twiga no uvuga Kirundi gusa paje n'igifaransa rakizi n'igiswahili warashaka uriko uravuga ndakumva mugize vuze sinavyumvise none ko muri karaoke mwagiye murakora kera wasanga communication yanyu muyikora mu giswahili urabona ikintu meze ndafise niveau ntoya ku cyongereza ku gifaransa mugabe imwe twiga mu ishuri nyene usanga ngo soma nawe soma nyene usanga ashobora gutahura ibiko biravuga ubwo mbwiye vuga kabisa hanyuma bavye baravuga kugeza igihe uza muhura na Page ese ni giki kwanza hagati yawe na Page ninde yatangiye kurondera uwundi muri make bwa tubanze tumenye ukuntu mwamenyanye kugeza n'igihe mwumvise mwashinga umuryango mugatangura Cornerstone ofete Page ni mugenzi wanje kuva kera twarakoranye mu ma event igizwe dusengera witwa GGC twaraza kudufasha kuvuza piano uravyibuka bro twe tuzanye kuva kera hama ne twagize famille kuzo twabagenzi kuva kera hama umunsi umwe arayandikira gute afise ndindi ngaye Bujumbura okay cyane mu wiki ndamubwira ibyo ndimo ko mfise studio cyangwa nawe unyumvisha kamondesha ndamwumvishije vraiment abana yaciye afatwa abantu sinzi ingane ndamurozi abana ngiye cyumva cyaje kivaho nyene kandi umunsi ndamubaha n'umuhanga yandika neza arimba neza umuhanga vraiment afise ubutunzi bwinshi kabisa donc na agenda ndakunda kujana n'umuntu nyene ahico yungura urumva wiye urugendo rubarutanguye Page ni iki cyatumye wemerera afise n'abatire kuno mu dufatanye urugendo jana nifise projet yo gukora indirimbo ari namanye nk'amezi 6 ariko ndahiga studio ngahe Bujumbura numviriza iriya numva indimbi social gospel numviriza indimbi social gospel muga ntararonka qualité nifuza rero niho afise twerukana muri 2016 ndibuka kera twahuriye kwa Kori twaganira me turaburana ufite twarabagenze kera muga muri matuza kuburana umwe wese ari mu vyiyo rero niho niko ndiyumvira gukora indirimbo namubonye mu ndirimbo ya Fabrice
vuga muremyi w'isi igiye bakuvugije concert muri arena ndamone kavuza acoustic mfata umutipe arasaha banyana mona mu ndirimbo za post pankomezi rero niko kusha ndamwandikira shaka kuntu yo mpuza na producer mu Rwanda kuko yari mu Rwanda deje ubwa sinari nziko ariko ariga production ndamwandikira ati nta kuntu mpuza na producer mu Rwanda kunyira nkora indirimbo acambira ngo je ndi mu Burundi uri mu Burundi nawe acambira ko kandi ariko azi production ya Jackson nzi ntarajemo bamwe yanyumvisha produit yawe anyumvishije cyane ivyo shaka byose arabifise vraiment cyafata decision kugorana nawe kandi nibaza ko ibikorwa tumaze gukorana abantu bashobora kuvyumva bimeze uko nifuza vraiment kukabe nkako iki kintu je nibaza ko no gishingira intahe penye page ndamwibuka acinjira muri Cornerstone Records yahitiye gukora indirimbo yitwa yakoze ibikomeye indirimbo irazira hitinga bagenzi ndaze munaza ku nyomoza nimba mbeshe ndaze nako badukirana benshi barayizi ahubwo reka mubanza mudukubitire ko gatoya nta kuntu nakumwe twabarekora indirimbo mutana yitirimbye tuyibutsa abantu abantu baba bafise ingabirano nk'aba byanka byakunda dutegerezwa kubashigikira niyo mpamvu tuba twabazaniye abantu nk'aba kuko tudakeneye kubasondeka kuko kandi tuba dukeneye tubazanira abaririmbyi ejo bashobora kugira ahantu bakuye no muziki bakawugeza n'ahandi hantu pini page nari nkiriko ndavuga kuri ino ndirimbo umutima uranya nkati mubanze mu yindirimbi feedback yabaye yahe nyuma yo gukundwa ku rugero ngo twabonye ikundwa twe abaririmbyi ba gospel rero utandukanye n'abaririmbyi ba secular music kuko twe turi indirimbo ugiye zifasha abantu kandi nagenda ronka témoignage nagenda ronka ibishinga nayo ko indirimbo abantu bayikunze yazagiye abantu hari n'amatop 10 ya Jem Mwenda byibuka ukajana no mahiganwa gatsinda umusana wawadi yagiye ya self show amaradiyo kandi n'ibintu bya atanga uvuje nabishizemo
aya ni ibintu byagenda Imana ikorera nyene tu abantu bakayikunda nta kindi gituma dukora indirimbo no kugira ngo zihezagira abantu zifasha abantu hanyuma icubero gikomeza kubica Imana kandi ibi ni Imana bidushizemo buryo ego afise n'indirimbo ni wayikoze as a producer niwe kabisa umuhinga koko uba wiyumva gute iyo wakoze igikorwa kikaza abantu bakagikunda ku mpande zose ari nka we novuga umuremyi wacu wagitunganije ari bitangaje kabisa nko akarorero ari gihembo muri quartier karengana kumva yakoze ibikomeye kiravugwa ko arayivuza kumva nakarayivuza ku radio uca wibuka uko urayikora vraiment nta kindi kintu ukora atari gushima Imana wabitangaje vraiment kumva umuntu afashe umwanya wiwe akaronda indirimbo akayishyira mu telefone akayumviriza ku maradi kavuzwa kandi nkuko yabivuze atanguvu twakozemo nyinshi kuko studio ntayo igitangura studio kwe tuzanye byo nka job bwanjye sinzanye n'abantu benshi cyane kabisa ariko indirimbo birikora nyiragenda mu bantu barayikundira vuzwa ahantu batwandikira yarose n'abantu bazokora indirimbo kubera bakanyandikira indirimbo yarabugurura imiryango kabisa bakanyandikira wakoze ibikomeye ni jewe dukorane vraiment nakunze qualité bakaryohera abantu kumva nyine ni feedback ziza ziguha courage kabisa zigutera intege nkabona yuko indoto zanje ari uducu tumwe turaboneka ni ibihe bintu uraba kubera JP page no munsi nubwo mukorana rimwe ndamufata nk'umuhungu wawe urumva yuko niwe producer ni ukora ibikorwa vyiwe ni ibihe bintu uraba kuri we bigutera intego kavuga ati byanka byakunda umuririmbyi ashobora kugera kuri kibazo cyiza cyane ikintu ca mbere vuma kintera intege kandi afise qualité neze gose nuko ari umuntu akunda ibintu vyiza arakunda akunda ibintu vyiza ako kantu mwese mukatwega ni barakandika kuburyo iyo umvise nk'ikintu kimeze nawe uzumva aca bisuzugura ndakunda gukora ikintu kizomara ibihe byose cyane muri audio ariko ndakora indirimbo ya audio kandi urazi imbere ko tumenyana je twari tuziranye nawe yego n'ama audio nakora ntari nyiri muri Sekira naremera nk'indirimbo ikantwara na 400,000 mugabo haruka ikintu kiza kizama kuko indirimbo zizama ibihe byose indirimbo umuntu ashobora kumviriza mu myaka 50 imbere nta kintu kwisi wanashaka kumviriza indirimbo neza cyo gituma rimwe rimwe turahara no producer ngati ibintu wapi kabisa tubashaka ibi ntakunze kuvuga murakora inama kabisa mukitondera ikintu ntabaye satisfait muri studio indirimbo nisohoka kabisa fuma nanga amahera yose mugabe ibintu bikagenda bikaba byiza dina kintu cyarakomojeho yavuze yuko vraiment umuntu abonye naho yabafise parcelle ayo kintu kibura ko indirimbo imereza indangaza kuko murazi ikintu kimwe page usanga ari muri babandi ngo murazi ikintu kimwe gamutama akaduga ibintu turimo ni ibintu bitugendagendamo ntabwo ari ibintu twe twiruka inyuma ntabwo turiko turiruka inyuma ngo tubegire hit ngo tuba star ni ibintu twebwe ubwacu bitugendagendamo niyo umuntu acorese nkanimira nta kindi kintu cyambere niyumvira atari ugumu musicien umubaziste umusoliste kugira ngo indirimbo yanje ize uko ndabishaka urumva indirimbo isohotse naho yorabwa n'abantu babiri bakambye ate wane indirimbo vraiment irampezagiye nibyo indirimbo buri muri babandi banagenda bakikora nko ku kantu boroye kugira baje ufise nk'impene ubona yayigurishije akaza yego cyane vraiment ushobora kuyigurisha impene nega page nk'ibyo twayifata nk'ubuhizi cyangwa habajemo n'akantu k'ubujuje oya zujuje ese bituma nabwiye ni ibintu bitugendagendamo kuko ndiko nabwira ikintu kimwe yakoze ibikomeye yantwaye nka Emilio umva Emilio gushyira mu ndirimbo audio urumva na video biri kumwe audio yantwaye nka 400 gutyo kwa na rose support video yantwaye nka 600 abandi barabarongereza Emilio n'umuhungu umusore no gura style nkambara nkabegwa cyangwa nkagura iki nkongereza iki mugabo kubera icyo ndabikora sikwera rujuju nabwiye ni ibintu bitugendagendamo ni umuntu abikoze turonka amahoro nk'inacyo mungana nemera gafunga umukanda subiye kuko ifu mugumiza amaso ntumbire iki gikorwa ntumbire iki gikorwa mumenye nitwo turemba kwa twiryohere kugira ngo turonke hit cyangwa nono urumva je nsuye nk'indirimbo abari nk'ikimazi mpaye Imana ya voilà nkishikanwa urumva ni umumote bwiza nzanye imbere y'Imana guhimbaza ubukuru bwayo kuvuga neza y'Imana kuvuga ubukuru bwa Yesu Kristo kugira nundi muntu wese afatwe niyo nkuru nziza ndiko ndavuga mu ndirimbo donc nshaka kuvuga uti ngo nkuko wenda kuri igizwe mu pasiteri
akodesha amakwasiteri nka amakwasiteri yo gutwara abantu nka veni atanze nka nk'emiliyoni nk'akarorero n'urugero urumva byuvuga ngo amafaranga kumengura yataye no aratanze kubwiko wacimana ubwo wacima tubona ubwanyu bw'Imana bwaguka abantu benshi bamenya Yesu bakizwe urumva ubwo bw'Imana bwaguke nta n'ikindi yo ntumbero yacu none yavini mbana gukurikiye impamvu yavuze yuko si kintu kandi nakana bavuze keza si kintu twe twirukako ntitwiruka ku muziki ubwo niwe twirukamwe ahubwo bivuze ko mwebwe nubwo mwosaza mukenye mugabo bwa butumwa mwebwe muravuga mukaba mwabutanze ntaco byo batwara kwa na Paulo ivyo rero ntivyo baho Imana ntiyovyemera ntiyovyemera Imana yaduhezagira mu ndi buzima bwa misi yose ma badutasa neza no ubona gute ubona dusa gute mbona murama mbona mura amabogare mbona mura iyo urakora icyo Imana yagushizemo cyo gituma notera intege umuntu wese ariko arakora icyo Imana yamushizemo iyo umupasiteri ariko atangura ishengera akaba afise abakisu batanu mugayo mvuze ibintu biri muri we yaba umuririmbyi amaze gusohora indirimbo 10 mugayo akaba afise amabone 6 yaba umuntu wese ariko arakora ikintu Imana yamushizemo no mutera intege vraiment abandanya komeza kuba umustar no gukora icyo Imana ishaka arumva kuzana abantu kuri Kristo ntabwo ari amavyuzi oya bijya rivyerekana gusa ko je nta amavyuzi yakoze bikomeye ifise 10 na bingahe gutyo ubw'indirimbo iri mu bantu simake mu Burundi ankora ari gospel mugabo abari make cyo tumavuga ati kuba umustar muri iki gihe uri wa gospel ntabwo ari amavyuzi kuba umustar ntabwo ari ikindi kuba umustar gukora icyo Imana igomba hanyuma ukazana benshi kuri Kristo uzo umustar muri icyo gihe Imana ntishobora kwirengagiza nimba icyo uriko urakora mu buzima bwa misi yose gumiduhezagira mano nka kuja muri studio afise naguma iki Imana tegeza kuko yarabivuze muri Matayo ngo mwitwarike ivyo bwami ibisigaye n'inyongera tu ivyisi nibisanzwe amafaranga akora mu isi gusa hari akabazo numva nobabaza kagiye kanavugwa cyane no mu conference de presse duherutsemwo ya Apollinaire hari ukuntu uno munsi hari imvugo iri kiravugwa hano hanze komenga mu mwaka iheze gospel y'u Burundi yari hejuru ugereranije n'iyano n'ino minsi bikavugwa yuko umuziki w'ibihugu by'ibibanyi watwinjiriye kugeza n'igihugu wacu utakivuzwa ariko kandi bakagaruka ku baririmbyi no vuga bacaruka bari mu kibugu no munsi wa gospel ko boba batacandika nkuko ba Apollinaire abantu nka badudu abantu twamenye nka ba Forotra bandika canke baririmba ese mwebwe kino kintu niko mukibona nimba ariko bimeze mubona aho kusogwa iki kugira umuziki wacu wongere umere nkomwe wo mu misi heze turi muri gospel ico kibazo abantu benshi bakibona gutandukanye kuko harababona ko umuziki wa gospel wasubiye inyuma hari n'abandi babona ko utigeze usubira inyuma navuze ku bwanyu paje dohere kuri bwanje ku bwanje gospel avuga ko yasubiye inyuma mugasi gospel yonyene n'ibintu vyinshi hano muri sekira nuko turacyari inyuma mu Burundi bivanye n'ibintu byinshi cyane penetration ya internet bivanye na economy du pays babone ibintu byagiye birama 2015 iki mugambo isanzwe muri iki gihe generation shasha arikira haguruka urabona twinze dufite abo bitwa abantu bita aba legend hafi batandatu batari batanu usanga Apollinaire wenyene wari mu gihugu abandi bose bakorera umuziki nyuma y'igihugu yeah problem none nico kindi rero nariko ndababwira none nimba tukigendera ku mazina ya legend no musi ntabarindi bashasha bari ko aririmba gospel nimba bayiririmba biriko birapfiraye kugira ntibigiri nka zijya ngo penetration ya internet y'ibindi bihugu ya change cyane gusumba ngaha mu Burundi cyo gituma population mu Burundi bamenya indirimbo zo mu Rwanda bidaciye ku radio aba journaliste ba radio ntako batagira kugira bavuze indirimbo zacu mugabo usanga mu gihugu yirere kuri YouTube kubera iki YouTube kubera ibintu byose hari avyaroroshe mugatwe byo kuri YouTube kugira umunyagihugu muto yinjiye kuri YouTube usanga ari kibazo amayize menshi arimo indirimbo z'abatanzania z'abakongomani z'abanyarwanda mugo usanga indirimbo z'abarundi turacyaririmba indirimbo za Apollinaire ariko pajo naguciriyemwo biranavuga yuko namwe ubwanya baririmbye buno munsi mu bifisemo uruhara ati gute uno munsi nguraje muri eglise gusenga ugasanga wa muririmbyi ari nka wewe uramutsa ari we uriko uraririmbisha playlist yawe yari nk'inyarwanda gusa cyangwa ukaririmba abanyamerika cyangwa abatanzania ugasanga nka ufise indirimbo ntiwigeze niyumvira ngo uyiririmbe kugira yinjire mu mitima y'abantu ubwo mwo ntiyumva ko hari uruhara mwamo bifisemo najo nyene karimo bakunze kubivuga ngo abarundi ntidukundana bakunze kubivuga
ave nyene vraiment baza ko utavuze nabi ntidukoresha indirimbo zabo nga nkunda z'abaririmbyi bo mu Burundi bafise indirimbo nkunda vraiment kumviza cyane beze ndaziririmbisha muri eglise muga sinzi ko abandi barongozi baririmbisha mu eglise bitaho repertoire y'umuntu ndabashimira cyane byari biryoshe ariko umwanya abari mutoya kuba mwabanye natwe mwibutse abantu bashobora gutora ibikorwa byanyu hanyuma tuce turangiriza n'ubundi muri bwa buryohe muturirimbira duhere kwa Vicente donc nko mumvise kwa Vicente Hozagara n'ubundi ndirimba gospel donc ibikorwa byanyu bashobora kubisanga kuri YouTube kuri mwanya channel yanjye yitwa Vicente Hozagara uzosanga ibikorwa byanje bibaza n'ibyo bakunzi ba Fresh TV turaza no gupininga ngaho hepfo muri description muce murabaho muraza kubona indirimbo nshasha z'abana bagabo babiri muzirabe munazisharenga hirya no hino kugira umuziki wacu turabe ko babandanya gutera imbere ariko page nawe ushobora kubwira abantu ntibasanga ibikorwa byawe cyangwa n'akandi kajambo twahereza je ni kuri YouTube udafise ama YouTube ugiye kuri Facebook kwandika pin page official uraronka indirimbo zanje hose usige like canke subscribe bica bituma nanje numva ndyohewe kabisa tubashimira cyane tubasaba kubona mugira subscribe munasharinga kugira ibikorwa bishike kuri menshi ariko kandi tubasezere mu kano karirimbo ka Cornerstone kabano basore gashasha ka pin page tubake yes urumami akomeye ahambaye akomeye ahambaye Yesu Yesu umwami akomeye ahambaye ni wewe mahoro yanje ni wewe ndirimbo yanje ni wewe umezi zanje Yesu Yesu ni wewe mahoro yanje ni wewe ndirimbo yanje ni wewe umezi zanje Yesu Yesu yeah.